Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Ikaze nirwanyu bakunzi mwese ba RPA mwitabye isango ry'amakuru twabateguriye kuri uno munsi wa kane igenekerezo ya 30 umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2021 tubanze tubashikirize ingingo nkuru ziyagize. Hari umusirikare yanyurujwe ku mugoroba wo kuri wa gatatu muri quartier ca Amazone Kinama muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, bikaba bivugwa ko uyu musirikare w'ipete rya Caporal Chef yarasanzwe atarabwa ryiza. Mu burongo y'igipolisi muri komine Kabezi intara ya Bujumbura asanzwe yagirizwe ihohoterwa rikabije ry'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu, yararekuwe ku mugoroba wo kuri wa gatatu inyuma y'umunsi umwe ahagaritswe yagirizwa gukomeretsa umusirikare. Navyo nyene twabibateguriye. Kw'ishure shingiro rya Ruharo muri komine Muruta intara ya Kayanza havugwa ubukene bw'abigisha. Subira ndabaha ikaze mu kanya idonido. Ano makuru tuhere mu bijanye n'umutekano. Umusore yerekanywe mu ireresi yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bumenyi ku mugoroba w'igenekerezo ya 27 uku kwezi kwa Nyakanga, bivugwa ko ariwe yarahejeje gutera grenade mu Ruziba muri zone Kanyosha, yahavuye yicwa. Yaromwe mu gwaruka rw'imbonera kure, bikavugwa ko yoba yagandaguwe kuko yaratanguye kumena amabanga y'izo mbonera kure. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Nimbonera kure yarizwi ku izina rya Habonimana Dieudonné, akaba n'imvukira yo muri quartier Gisyo muri zone Kanyosha. Iyo mbonera kure yari sanzwe izwi nk'irarikira abandi kuja mu bikorwa by'umugambwe. Kuwa mbere ku mugoroba hahejeje gutegwa grenade mu kabare kaho bita mu Kibembe muri quartier Ruziba ya zone Kanyosha muri meri ya Bujumbura, haciye hakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ireresi y'iyo mbonera kure ikikijwe n'abantu bari kubamuhata ibibazo bamwagiriza ko ari wahejeje gutera iyo grenade. Kuri uyo mugoroba nyene amakuru RPA ironka avuga ko baciye bamutwara ku biro vya zone Kanyosha. Hakoraniye abakomiseri bashika 4 harimo komanda zone n'umukomiseri atwara igipolisi muri meri ya Bujumbura n'imbonera kure zo mu karere. Habonimana Dieudonné yaciye atangura kuvuga nk'uvugishwa, adondagura amazina y'izindi mbonera kure bakorana mu bubisha butandukanye. Isoko rya RPA mu mbonera kure zaraho rivuga ko baciye bamukubita ikintu mu mutwe acaragorora amaguru. Ikiziga baciye bakinyarukana mu buruhukiro kuri bimwe mu bitaro by'Ibujumbura. Kuri uyu wa gatatu akaba ariho umuryango wamushingurana iteka mu itongo ry'abapfuye riri mu Kanyosha hepfo y'isengero na zone Kanyosha. Grenade nayo yatewe ku munsi wa mbere muri quartier Ruziba, ikaba yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe ikomeretsa 3 harimo umupolisi. Kuri ivyo uruganda rwa RPA rwarondeye Ndayisenga Devote mustanteri wa komine Muha ariko ruramukena. Uruhigi rw'abanyamwema rwasubiye kwibonekeza mu ntara ya Muyinga mw'ijoro ryakeye. Umwe muri bo akaba yararusinje muri komine Giteranyi aho yatemagujwe imipanga n'abantu bataramenyekana. Akaba baye uwa kabiri mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe ahuye n'ivyo vyago. Inkuru twateguriwe na Marie Ange Irakoze. Viane Nikiza numukobwa afise imyaka 41 akaba ari umunyamwema wo muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Kuri uyu wa gatatu mw'ijoro yaratemagujwe imipanga n'abantu bataramenyekana. Isoko ryacu aho mu Giteranyi rimenyesha ko abamutemaguye babanje kumuhamagara ku telefone ko bakeneye kubonana nawe nk'uko umwe mu babanyi biwe avyigana. Baramutemaguye ku izosi, ku maguru no ku maboko, kandi abantu ngo bamuhamagaye saa moya ngo nabasanga hanze, hanyuma bamutemagura mugabo umwe muri abo yamaze inshamwiro nziza kumubwira umugenzi yanike kuri ivyo yarondera. Aho mu ntara ya Muyinga ububisha nk'ubwo bukorerwa abanyamwema usa nkaho bwimonogoje.
mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Viane Nikiza akaba abaye umunyamwema wa kabiri ahatwe kugandagurwa muri ubwo buryo. Wagize kabiri muri mu kwezi guheze arundi kandi batimaga witwa Claudine nawe nyine yarafite nawe nyine musanze muhi ni hari muri komine Ruzo mbwa muri Muyinga nyine urumva ko biguma bibandanya hiyo. Muri kino gihe Viane Nikiza akaba ari kwavurirwa mu ivuriro rimwe ryaho mu Giteranyi kandi akaba aremvye. Marie Ange Irakoze tuve Muyinga tuje mu gisagara ca Bujumbura nkuko nari nababwiye mu ngingo nkuru umusirikare afise ipete rya caporal chef yitwa Innocent Gashirahamwe yaranyurujwe ku mugoroba wo kuri wa gatatu muri quartier Carama zone Kinama muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode akavuga ko abanyagihugu baho muri quartier Carama bemeza ko uyo musirikare yanyurujwe abapolisi barorera ariko akaba taco bamufashije kandi ngo yarasanzwe atarabwa byiza n'abamurongoye. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Caporal chef Innocent Gashirahamwe umusirikare yegukira ikambi ya batayo y'indwi ya MINUSCA no kuvuga abasirikare bariko bitegurira kurungikwa mu gihugu cya Centrafrica. Uyu musoda ababibonye batubwiye ko yafashwe n'abagabo batandatu bari bambaye impuzu zisanzwe ariko ngo bafise inkoho zito zicya bita pistole. Bamusimbiye ko agerageza no kwitabariza biranga bacamuterera mu modoka baragenda. Imodoka batubwiye ko iri mu bwoko bwa Toyota Hilux ikaba ari camionette double cabine yera kandi ifise ibiyo vyirabura. Ababibonye batubwiye ko byabateye ubwoba gose kandi ko uyu muntu yafashwe abantu benshi babona n'abapolisi babona ariko atabashoboye kumutabariza kubera ko banavuga ko ibintu bene ivyo vyeze muri kino gihe kandi baguma bariko barabibona. Eka mbere na twebwe muri Fokode no muri Ndondeza turavyemeza ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu turonka amakuru menshi cyane y'abantu bariko barafatwa atawuzi iyo baca bajanwa. Imiryango myinshi bandanya kubaza ababo iyo bajanywe. Ku makuru twaronse kuri no musirikare batubwiye ko yarasanzwe atorohewe, yarasanzwe ngo abonwa nabi n'abamurongoye ku buryo benshi nabo nyine yavyikeka ko ashobora kwicwa umwanya uwo ari wo wose. Bikadutangaza impamvu abategetsi b'u Burundi bashima guca muri bene ivyo vy'ukunyuruza abantu iyo hageze guhagarika abo bafise ivyo babikekako. Kandi amategeko ategekanya uko umurundi ashobora guhagarikwa, ingene ashobora kubazwa agapfungirwa mu busho buzwi n'ingene aheza akajanwa imbere y'ubutungane. Ariko ibi bakora byo kubanza kubanyuruza bakabapfungira ahantu hatazwi imiryango ntibimenyeshwe nivyo bikunze kuvamwe bimwe by'abatinda bakabugwa irengero ryabo. Ngaha twibutsa ko iyo ngendo itandukanye n'amategeko kandi yinjira mu byaha bikomeye cyane bimwe bita crime contre l'humanité. Abategetsi b'u Burundi hamwe batobihagarika bakabazoruhira kubibazwa nabo. Wakaba yari Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Umukomiseri mu gipolisi muri komine Kabezi intara ya Bujumbura yararekuwe kuri wa gatatu inyuma y'umunsi umwe yaramaze afunzwe yagirizwa gukomeretsa umwe mu basirikare. Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko iyo ntwazangabo mu gipolisi yagize umugenzo ingendo yo guhohotera abanyagihugu. Idonido na Eroge Divin Remesha. Uwo yahowe gukubagura umusirikare w'igihugu ni harakaza Moyize batazira nyiganyiga arongoye polisi muri komine Kabezi y'intara ya Bujumbura. Nkuko amakuru dukura muri yo komine abivuga ngo iyo ndongozi yari yafungiwe mu ikambi bita Kanshinwa kuri uyu wa kabiri. Ayo makuru nyene amenyesha ko yazize gukubita umusirikare akorera mu ikambi bita Kanshinwa abifashijwemo n'abapolisi bamugendanira bamusiga ari ntere. Ivyashavuje abasirikare bagenzi we gushika aho bafata uyo mupolisi bakamushira mu gasho. Uno munyagihugu aravyigana. Yakubise umusirikare bamushaza mu kabari yambaye baramukubita kabisa kutswe n'abapolisi ararema mutwara mu bitaro barakashinwa baraza nabo baramufata baramutwara. Abanyagihugu bo muri komine Kabezi bavuga kandi ko ihohotera nk'iryo uwo Moyize arakaza bataziranyeganyega adasiba kurikorera abanyagihugu bose bahuye nawe. Ahuye n'abantu barakubita basenere mu migera mu tumba
arafunga udafasha. Naho rero harakaza Moyize bataziranyeganyega yahavuye arekugwa, abanyagihugu baho bamenyesha ko bizeye ko agiye guturura kuva hagwiriye kw'isimbo y'inuma. Eroge Diveremesha urakenuye. Margarita Barankitse yashinze ikigomezo Shalom, umwe mu baherutse kwagirizwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Burundi kuba ari mu bashigikiye abahungabanije umutekano mu Burundi, aragabisha abamwagiriza ico caha ko azitura ubutungane mpuzamakungu. Ivyo biri mu itangazo kubamenyesha amakuru yasohoye kuri uyu wa kane, aho ahakana ivyo yagirijwe. Muri iryo tangazo akaba yamenyesheje ko iyo ngendo atakindi gamije atari kumwambika iceyi mu kumucafuza. Tubibutse ko itangazo ry'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika ryari ryasohotse kwa 22 Nyakanga uyu mwaka, havugwamo kandi ko abagirijwe n'ubutungane bw'u Burundi basohorewe imitahe mpuzamakungu yo kubahagarika. Mu kanya amakuru arabandanya. Hari ubukene bw'abigisha kw'ishure shingiro rya Ruharo muri komine Muruta intara ya Kayanza, ibituma abanyeshure baguma biyerereza. Inkuru twateguriwe na Francine Mahoro. Mu mwaka wa gatatu, wa kane no wa gatanu niho hatagira abigisha kuva uyu mwaka w'amashure utanguye kw'ishure rya Ruharo muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza. Abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko ico kibazo bagishikirije abajejwe indero muri komine biba gusa. Kuva amashuri atangura umwaka wa gatatu, wa kane no wa gatanu nta bigisha baregera bagerayo gushika kuri iyi saha. Tugize iminsi dusaba umuyobozi w'ishure kugira ashobore kuturonsa abigisha, ariko nta kintu yigeze abivugako. Twarabajije n'umuyobozi w'indero muri komine, nawe nyene ntacyo yashoboye kudufasha. Murabona ko igice ca mbere kigeze iri hafi gushika hagati. Abigisha bahora kuri iryo shure babarungitse gukorera ahandi kubera kubura ico bakora, bituma abanyeshure baguma bayerera. Abo bana birirwa mw'ibarabara, ntibagira ikibigisha, ntibagira ico bakora, birirwa ari ukwiyandaza gusa. Nuko abigisha bari basanzwe barafekse kw'iryo shure shingiro ry'Iruharo, umuyobozi yaciye abakurayo abajana gukorera kw'ishure rya Gwegura ya mbere. Abavyeyi barereye kuri iryo shure basaba abegwa n'ico kibazo kugitorera inyishu hakiri kare. Nyabenda Salvatori, umuyobozi w'ishure shingiro rya Ruharo, aremeza ayo makuru, akavuga ko bahora bakoresha abigisha babakutsa kivi, ubu bakaba baragiye. Ico kibazo ngo akaba yaragishikirije abarongoye indero muri komine, akizera ko ico kibazo kigiye gutorerwa inyishu. Francine Mahoro na wewe ndagukengurukiye. Tugumaho nyene mu bijanye n'indero, tuve mu Kayanza tumanuke ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura biruhutsa kubera ingingo yaraye ifashwe n'umuyobozi w'indero muri meri ya Bujumbura yo guhagarika kwirukana abanyeshure bahogwa amafaranga y'ishure. Hari hamaze iminsi hibonekeza uruja n'uruza rw'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure biyerereza mu gisagara ca Bujumbura kubera birukanywe ku kubura amafaranga y'ishure. Abavyeyi bakaba bari bafise impungenge yuko abo bana bashobora kuhandurira n'izindi ngeso mbi nk'izijanye n'ubuhumbu hamwe no kunywa ibiyayuramutwe. Idonido na Elvis niyo mwungere. Haraciye iminsi ibiri umuyobozi w'indero muri meri ya Bujumbura Nibigira Federite yandikiye ikete abayobozi bose b'indero mu makomine ko bobwira abayobozi b'amashuri yisumbuye guhagarika kwirukana abanyeshure kubera babuze amafaranga y'ishure. Muri iryo kete RPA ifitiye kopi Nibigira Fidelite aratanga imvo yatumye afata iyo ngingo ko ari kubera hamaze iminsi ibonekeza uruja n'uruza rw'abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure mu gisagara ca Bujumbura. Abavyeyi nabo baganiye na RPA bariruhutsa kubera iyo ngingo yarayifashwe n'umuyobozi w'indero muri meri ya Bujumbura, kubera ko abo bana bashobora kwandurira izindi ngeso z'ubuhumbu no kunywa ibiyayuramutwe. Twebwe abavyeyi twebwe ngaha mu gisagara twarungika abanyeshure tuzi ko tubarungitse mu gatondo, tubarungitse kw'ishure hageze amasaha ataranagirana kure, tukabona bariko biyerereza ngaha mu gisagara, bariko baca mu mabisi, bariko mu makarito, bariko bariyembereza amayiniforume aribona gusa ariko aritemberera. Ntitumenye yuko bariko bigira mu buhumbu, mu bushurashuzi, abahungu nabo bakaja kwinywera urumogi. Tukaba dushimishijwe n'ingingo utwara indero ahejeje gufata. Nibigira Fidelite umuyobozi w'indero muri meri ya Bujumbura amenyesha ko iyo ngingo aheruka gufata izosahirizwa n'izindi ngingo zibayabaye
ariko atari kwirukana abanyeshure kubera babuze amafaranga y'ishure. Leta ngo yari ikwiye korohereza amahinguriro y'ibiribwa by'inka mu maguru masha kugira aborozi baronke aho babigurira mu kurindira ko ubwatsi buboneka. Bishikirizwa na Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi kugira ngo bahindure ingendo maze bashike ku iterambere rirama, nyuma yaho aborozi bamenyeshereje ko batiteguye kororera mu mpongore mu gihe gito basigaranye, ariko akanasaba aborozi kubandanya bisuganya kuko uwo mugambi ari mwiza. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Ibi byo kororera inka baziturutsa mu bisanzwe gukorora bya kijambere n'ibindi bihugu biteye imbere n'ikiyororero mu bisanzwe no korora mu mpongore nibyo babigeze. Gusa rero tujyanye ngo mperekeza zitagiye zirakurikizwa nizo nyine usanga petete bishoboye gutuma ibintu bibera. Mugabo ico no hanura aborozi nuko mbona kuvyitegura abo vyiteguri, mugabo leta nayo ari kwikura nyine yorohereza amahinguriro, hakagwira amahinguriro yohingura ibiribwa vy'inka. Muri iki gihugu urabona ko ibiribwa vy'inka birakenye si byinshi, ugasanga rimwe biranazimvye. Iyo ni umuti mbona woshoboka kuko inka ntiyaguma mu ruhongore, ubwo bwatsi butabonetse basi umuntu agende kuvuga ati ndagiye kuri butike canke ahantu ngende buri byo kurya biba birasahiriza ubwo bwatsi. Hanyuma nubwo amatongo yazerera biyemeje korora bakaraba nyene barashobora gutera ubwatsi bw'iyo nka zatirisa ko muri bindi. Turabizi ko bigoye kubera amatongo yaze, mugabo ico kibazo c'amatongo naco kija mu bibazo nyene nk'ibindi. Mugabo twibaza yuko ubworozi bwo mu mpongo ari bwo bworozi bwa kijambere bushobora kuza burazana inyungu mu gihugu n'ahandi ni kwemeza. Sinibaza ko mu Burundi honyine aho tuvuga yuko inka zoba zikiza ziraturutswa zigenda ziramara imisozi n'iyindi. Mugabo leta ico nico tubona cangombwa cihuta kuko natwe turamaze kwibona mu aborozi nizo dufise, natwe turabona yuko ibiribwa vy'inka bizimvye uravye ya mikoro y'abarundi benshi baba bashaka kuzorora. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA, ni kuri iryo jwi ry'umukuru w'ishiramwe Parseme duciye dusozerera ko amakuru yo kuri uno munsi wa kane gerekezo rya 30 Nyakanga umwaka wa 2021. Mwakoze ku kanya mwafashe ko kuyakurikira. Emmanuel Ningeko nariko ndabashikiriza, abamenyesha makuru bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka, cyo kimwe n'abahinga b'ivyuma batumye tuvuga mu Katumba. Twese hamwe tukaba tubasezeye tubifuriza amahoro n'umunezero bitangwa n'Uhoraho.